ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri wezi3.rpa.bi. Humura Burundi. Kuisaha 11 za meneza nga mu studio za RPA tugerekerezo rya 11 myandagaro mwaka wa 2019 cuti no mwakunzi muko dukurikira ndabaye ikaze ariko ndabutse yuko RPA muyikurikira muce kubingangukana umenyi kuri wezi3 RPA _BI na muciye ku rubuga rwa Facebook mwandika @RPA ijwi ry'abanyagihugu nayo ingingo nkuru zigize kino kiganiro akaba ari zikurikira. Ejo aho bukera makungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka ishami mpuzamakungu gitaho indero UNESCO rikaba gifuza ko ugwaruka gogira uburenganzira bumwe ku ndero bakanashobora kandi no kwiga uko bikenewe muri kino kiganiro muraza kubikurikira nayo ari ubuhinga bwo kubakisha amacupa ya plastike mu kibanza c'amatafari buri kuburageragezwa n'umugwi impunzi z'abarundi inakivale aho ni mu gihugu ca Uganda na mu kigabane ubahuka cuno munsi tuza kuvuga kubijanye n'ikibazo ca kolera mu turere tumwe Burundi ikiza kimaze guhitana umuntu umwe kubarenga amajana 2 bagwaye iyo ngwara aho ni mu kiringo c'amezi 2 mu rw'ivyuma ni Fabrice ni mu rukundo kuri mikro mu kumana Hervé Uhire kazi. Kineganiro katugere mu gisata c'imibano imyidogo ni myinshi kubiyereza ikinyobwa ca Braludi mu gisagara ca Gitega abanyagihugu bumvira ko ibiciro vy'ibinyobwa nka Amstel sanitiro 65 hamwe na Primus santilitiro 72 vyadugijwe leta itabizi idonido na Miriel Kezakimana ariko rimenyereza. Abanyagihugu basanzwe bihereza ibinyobwa vya Braludi bamenyesha ko bimwe muri ivyo vyadugijwe ibiciro na bene kubidandaza kuvaho iciri itanguriye. Akarorero Amstel ndende y'isantilitiro 65 isanzwe igurishwa amafaranga 1800 ku giciro ca leta. Ubu ico kinyobwa kikaba kigurishwa amafaranga 2000 mu gisagara ca Gitega. Mu makomine mwamwe agize intara ya Gitega ishobora kugurishwa n'amafaranga 2200. Primus ya santilitiro 62 igurishwa hagati y'igihumbi n'amajana 6 n'igihumbi n'amajana 7 mu gihe igiciro ca leta ari igihumbi n'amajana 5. Abo banyagihugu bavuga ko mu ntango abajeje intwaro babigwanije abo bamwe mu badanda igiciro c'ivyo binyobwa mu gisagara ca Gitega batangishijwe ihadabu riri hagati y'amafaranga 220 n'ibihumbi 180. Ariko ubu abo badandaza ntaho kibakomakoma babo bisigura ko ari kubera babikura kure abo bishika rimwe na rimwe bikabura. Abihereza ivyo binyobwa vya Braludi mu gisagara ca Gitega basaba abajejwe intwaro guhagararira ibiciro vyashinzwe na leta kuko abadandaza ivyo binyobwa bunguka umurengera kandi barenza amategeko. Arakoze Miriel Kezakimana turabandanya na kino bubiri kw'icenda buhakorera nibwo busanzwe bufise ubwiherero. Ni barabara rigizwe n'ububare bushika 9 mwubwo bubare bwose bubiri nibwo bushobora kuba bufite toilette ako kwa Rusizi nako kwa Tom ubusigaye bwose nta toilette bufise ku ruhande rwo haruguru winjira muri quartier kana bubu mu kuboko k'uburyo hari ububare bushika 6 buri ku miryango y'isoko nta na kamwe gafite toilette usanga hamanitse ibikenya by'inyama isazi ziguma ziduma n'uburiro buraho nyene burafise uruhara muri iryo suku rike kubera ko imyanda yose iva muri ubwo buriro iseso mu mfure guca kw'iryo barabara imiryango y'isoko hari amaresitora ashika kuri 3 kuko ibyo bakenereraho cyane ibyo babogereza mu masahani basukamwe iyo miserege n'umuserege usanzwe ucafuye gose aho usanga ibintu byose byandagaye ibyo bitoki batonora ibyo biki byose batamwa muserege ibarabara rya Avenidora byambe ni barabara ricafuye cyane. Abanyagihugu mu gisagara ca Bubanza basaba abajejwe isuku n'abarongo intwaro gushira ingufu hamwe bagatorera inyishu ico kibazo. Twasaba ko bashira hamwe bakaja hamwe kugira barabe abantu bo kuri Avenidora byambe badahengeshanya gufatira ingingo bamwe mu bahakorera batubahiriza amabwirizwa y'isuku.
Tubananiza kino kiganiro mu gisata c'indero abavyeyi banegura bivuye inyuma inyifato abanyeshuri berekanye baheje ikibazo ca leta kiba uburenganzira bwo kuja mu mashure ya kaminuza. David Ninganza umwe mu warongoye komite z'abavyeyi ku mashure ahamagarira abanyeshuri kwisubirako bagumye indero runtu bahawe n'abarezi n'abavyeyi. Kurikira David Ninganza yakuwe kuri telefone na mugenzi wacu Hermes Nibandetse. Birababaje kugira ngo abana bagaragaze indero batarose bwa mbere muhira ari ndero abavyeyi babahaye kandi no kwishuri iyo ndero abigisha abarezi babahaye kuko amategeko agenga ishuri arerekana ingene umuntu akwiye kwitwara kandi noneho n'amategeko agenga igihugu arerekana iyo umuntu yerekanye ingeso itariyo indero itariyo amategeko y'igihugu amufata. Rero bajya abana bibaze yuko atari ibintu bigwanywa amenye yuko hariho igipolisi kigwanya amabi akorerwa abana yegome n'abacoza imico y'igihugu. Bajya abana rero ibintu bakoze basa n'abagombye guca inkokora abari bamaze imyaka hafi indwi babarera. Urabona ubu bahejeje ko segonderi buca baja muri kaminuza batari bake muri bo. Mbega hamwe ubandanya ijya ndero byorezo bikazogenda gute? Umenga iyo umuntu ahejeje ikivi kugira atandukira ikindi ca kindi ahejeje umenga cyo bari barapfuye. Rero baragaragaje ko umenga bari bamaze iminsi baboshwe indero baronka kwari kubarenganya. Iyo ndero babaha niyo yabatumye bamenya, niyo yatumye bashika hajya bashitse. Ibyo bakoze baricyoje abavyeyi babo, baricyoje abarezi, baricyoje ubushikiranganje, baricyoje twese kuko abarundi nitumeze kurya, abarundi kazi ni bameze kurya. Hanyuma n'ikindi biyendako rega nta rupapuro rw'umutindo bararonka. Iyo umunyeshuri rero agize amakosa ahambaye ashobora gutyoza ubushikiranganje na diploma arashobora kuyibura kandi abo bozi bashikiriza amategeko y'igihugu abandanya akora mu gihe amategeko y'ishuri atakiri ariko arakora. Abavyeyi mu bahanura iki na cyane ko abo bana berekanye ijya ndero mbi gayitse ariho bagiye kuja mu minwe y'abavyeyi? Icyambere cyo abavyeyi no kumera amagabo akemera bakaganira n'abana babo. Muri barya ari ababigize bafite imvo, hari n'abandi babigize ku gihari. Urabona umwigisha murezi niwe yahora yirirwa aravugana na barya abana, umuyobozi niwe yirirwa aravugana na barya abana. Ubu rero bagiye kuza batariko barazingururikaye atamwitwara ariko bavize bisigura yuko umuvyeyi agiye kuba mu kibanza gusumba uko yahora. Urumva rero ko umuvyeyi afite uruhara runini. Hanyuma ikindi naco nuko cyane abo bana ahanini bomenye ko ari amategeko igihugu bateza kubahiriza kandi bateza kugendera. Uwonyanze mu mategeko ashobora kumuhana. Humura Burundi. Tuandanye na niganiro muri Burundi hari ubuhinga bwo kubakisha amacupa plastike mu kibanza c'amatafari buriko burageragezwa n'umugwe w'impunzi z'abarundi inakivale mu gihugu c'Ubuganda. Impunzi zifuza ko ubwo buhinga bwoshikanwa no mu Burundi bugafasha mu gukingira ibidukikije. Idonido na Bartazar Miburu. Ni inzu nziza cyane ziba ari inzu zimeze neza ziryoheye ijisho zimeze neza cyane abamaze kuhakira. Inzu zivugwa ni inzu zubakishijwe amacupa y'ubu plastike. Ubu bucupa buvamwo amazi bwa plastike canke buvamwo amasoda turabufata tukabushiramwo umusenyi, turangije gushiramwo umusenyi tukawutsindagira canke taka risanzwe hanyuma ukasubira ukagapfunga n'umurumyo kuriya nyene kaba kameze karimwo inzoka, hanyuma ukakubaka kuriya nyene bubaka amatafari tukubaka butisi bigira inzu nziza kandi zikomeye ziryoheye no kuratira ijisho. Nubuhinga bufasha mu gukingira ibidukikije. Ntabwo byahora bisanzwe bikorwa n'abantu bashoboye kugira ubushakashatsi kubijanye n'ibidukikije, noneho biga ku bucupa bafatiye ko bagomba kuza babuturira. Barabati none wabobwegeranya bakabuturira, noneho barabati ni mu buturira umwotsi uvuye muri bwo ushobora kuja mu kirere ukangiriza ibidukikije. Ati kandi nabwo ni mu buhamba, aho mu buhambye naho nta kintu gisubira kuhamera. Noneho baza kugundura ubwo buhinga bwo kubwubakisha ko byutuma bugabanuka bukareka kuba bwinshi mu bisagara. Umugwi w'impunzi z'abarundi bari mu kambi ya Nakivale mu gihugu c'Ubuganda bakaba ari n'abafundi mu vy'ukubaka bariko bagerageza ubwo buhinga. Banifuza ko bwoshika no mu gihugu c'amavukiro. Mu gihe twobona ubufasha ko kugurura ishure rijejwe kwigisha ico gisata kugira ngo dutume ko bene wacu bari mu Burundi nabo baze kwigisha ishuri, kuko iyo twari dufise
uburyo bw'ingene dushobora gushika mu gihugu tukigisha ubwo buhinga twogiye. Ubwo bucupa rero ngo bashobora kubwubakisha inzu yari yo yose harimo n'izigerekeranije nka kurya nyene kw'amatafari. Arakoze Bartaza Miburo. Ejo aho bukera amakungu azohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka. Icivugo cy'uyu mwaka nukunagura igisata c'indero. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho indero n'imico kama UNESCO rikaba gifuza ko ugwaruka gose gogira uburenganzira bumwe ku ndero y'akanovera kandi bagashobora kwiga uko bikenewe mu buzima bwabo bwose. Ugaruka rurikiye mu runani rw'amashirahamwe y'ugwaruka bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bahisemo guhimbaza uwo munsi kuri uyu w'Imana. Bawuhimbarije mu kigo Mezo Shalom kiri i Kigali. Eric Rirazimba umwe mu bateguye ivyo birori aratubwira uko uwo munsi utunganijwe. Twahisemo ko uwo munsi twawuhimbaza ku itariki ya 11 nubwo usanzwe uhimbazwa itariki 12. Icivugo cy'uyu munsi ni gwaruka haguruka twanke ibiyobyabwenge n'ingaruka zabyo arizo umugera wa sida n'inda z'indaro. Kindi kandi mu byo twateguye harimo n'inyigisho ku biyayiramutwe n'izo ngaruka zibikomokako. Hakaba kandi tuza gutanga amaraso kuko tuzi ko gutanga amaraso ari gutanga ubuzima. Haraza kuba n'imyidagaduro rero dusangira ijambo haba utubazo n'ibindi byishugo. Kubwa Eric Rirazimba kuba mu civugo bahari uyu munsi harimo ukwirinda ibiyayura mutwe nibisugira ko vyiziziye ugaruka go Warundi bahungiye mu Rwanda ariko kandi ati nta wosya bwose. Rero nkuko bimenyerewe usanga abantu ibibazo bishobora kuba bibarenze akenshi araho baca birukira ibiyayura mutwe bakabijamo nkaho umengo barahunze ibibazo bari bafise ku buryo bwo kubyibagiza hanyuma bakaba ahubwo binjiye mu kibazo gusumba kuko navyo biheza bikagira ingaruka zidasanzwe. Muri rusange sivyo barimwo ariko kandi nta wosya bwose ntibiburamwo. Rero twebwe nk'ugwaruka kuko tuzi ko atari twe twenyene no ku isi n'abandi bose babifata twe duhaguruka nk'ugwaruka kugira ngo tubigwanye kuko bitera ingaruka mbi kugwaruka. Uyo akaba yari Eric Rirazimba umwe mu bateguye ivyo birori. Iganiro muri Burundi murekurikiye muciye ku buhinga ngurukana ubumenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Haraheze amezi ashika kuri abiri havugwa ikiza cyakorera mu turere tumwe tw'u Burundi. Ikiza kimaze guhitana umuntu umwe kubarenga amajana 2 bagwaye iyo ngwara muri ico kiringo. Ico kiza cyakorera akaba atari icambere mu Burundi mbere no mu no mwaka. Abatumire biga bane ubawuka cuno munsi bahuriza ko ukwisubiriza kw'ico kiza cyakorera mu Burundi gutegwa n'umugambi udashimeye wa leta mu bijanye no gukinga iyo ndwara ifatira kw'isuku rike. Igabane ubahuka mushikirizwa na Ines Gakiza. Ubahuka. Kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 970 Uburundi urahanzwe n'ikiza ca korera. Iyo ndwara ifatira kw'isuku rike imaze igihe yibonekeza mu Burundi n'imiburiburi kabiri mu mwaka. Indwara ya korera itegwa n'iki? Kuki yama yisubiriza mu Burundi? Abanyagihugu boba bigishwa bikwiye ingene boyikingira. Inyishu z'ivyo bibazo ni muri kino kigabane ubahuka mugakurikira abanyagihugu baba mu mihingo itandukanye y'u Burundi n'abanonosoye ivy'amagara y'abantu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana hamwe na muganga Juvenal Ndayisaba. Kuri micro ni Ines Gakiza. Kaze. Uracaru wa mbere. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa Ruheshi mu Burundi havugwa ikiza ca korera. Ikiza kimaze gufata abantu barenga amajana 2 kubw'ibiharuro byatanzwe n'umushikiranganje Tade Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu heze. Nivyo koko twari twameshe ko hari ingwara ya korera teye turi ku kivi kugira ngo muri iyi minsi muriko murabona yuko turiko tunakomeza ibikorwa vy'isuku aha mu gisagara. Iyo ngwara rero turamaze kwakira abagwayi batari bake biturutse nkuko nabivuze kenshi ni muri tudasangamwe amazi akwiye. Hano uvuga mu ntara ya Cibitoke ikanonga mu gisagara ca Bujumbura mu makartie
anyuranye rero kuva tubamenyesheje yuko habaye ikiza ca kolera tumaze kwakira abagwayi 235 muri abo bose baravuye barakira kiretse umugwayi umwe twasanze yarasanzwe afise na malaria ivyo rero turabishima. Iyo ndwara iterwa n'umukorobe uba mu mazi ari mu umunyu ituma abayigwaye batakaza amazi menshi yari mu mubiri ibiheza bikabahitana nk'uko bisigurwa na muganga Juvenal Ndayisaba. Kolera iterwa n'umukorobe bita Vibrio kolere ni umukorobe usanzwe ukunda ahantu hari amazi ari mu munyu hajya amazi yo muri Tanganyika cyangwa muri Rusizi. Iyo mikorobe igiye aho hantu harimo amazi asanzwe n'umunyu iraheza ikavyara amasaha 12 iravyara ikagwirirana. Mu kwica rero iyo imaze kwinjira mu mubiri w'umuntu ituma insogi zo mu nda zisohora amazi arengeye cyane kubera ko indwara yo gucibwamwo no kudahwa bigatuma utakaza amazi y'umurengera cyane ari naco gihitana benshi. Iki kiza ca kolera cateye mu kwezi kwa gatandatu nikigira kabiri kuvuna umwaka utangura igiheruka hari mu kwezi kwa mbere mu mpera z'umwaka wa 2018 naho nyene ikiza ca kolera cari cateye mu Burundi. Ukwisubiriza kw'ico kiza muganga Juvenal Ndayisaba avuga ko guturuka ku bukene bw'amazi meza na cane cane mu turere twegereye inzuzi n'ibiyaga bibamwo mikrobe itera iyo ndwara. I Burundi kiza ca kolera kiza kubera ko ubwa mbere ho haba habaye ukudebukirwa mu bintu bijanye no gushikira amazi meza ku banyagihugu cyane cyane abantu begereye ico kiyaga ca Tanganyika n'uruzi rwa Rusizi n'izindi nzuzi zindi zimera muri Tanganyika. Abo bantu rero n'abantu baba ahantu hasanzwe hari imisozi hanamye cyangwa usanga mu kiyaya mugabo imibereho yabo benshi n'abantu begeranye cyane cyane n'ikiyaga cy'aruzi bakunda kuroba no kuvuga baramenyereye ayo mazi mugabo ayo banwa iyo amazi yo kunywa meza ahari ubona ko byabisa naho bigendeka banywa amazi yo mu marobini atangwa na leta gusa ayo mazi nayo ateye ikibazo kuko hari igihe usanga amara ukwezi amezi 2 3 4 atabonetse umva iyo atabonetse abo bantu kubera ko ayo mazi yo kunywa bayakeneye baca birukira rero y'amazi ari mu kiyaga cyangwa mu ruzi kugira ngo bashobore kubona amazi banwa kubera ko usanga bibasaba kuja kure cyane twe kuyashaka kure cyane bakoresheje amakinga cyangwa bakoresheje ubundi buryo bwo kwiyunguruza ugasanga rero benshi kubera ko ubwo buryo tagwa bafise bana ko benshi banakenye bahitamo kwinywera amazi ya hafi yaho begereye. Kukubura amazi meza abanyagihugu baremera ko baheza bakikora ku mazi acafuye baronka. Kiza ca kolera mu Burundi nticoreka ko haba koko kuko birateye isoni ukuntu amazi akenye ko dufise amazi mabi cane kandi no kuyaronka prema biragoye kuyaronka. Urashobora kuja kuvoma saa 12 z'agatondo cyangwa ukavyuka saa 9 ugiye gutonda ntugataha mu masaha 7 y'umurango wabuze amazi nawe ugiye gutonda hari igihe utonda ukayabura ayo mazi agakama mwese mugasubira inyuma uko uca wumva nkaho ko umuntu atoreka kugwara kuko nk'abafise nk'amatwarete gutyo umaze nk'iminsi utagira amazi ayira umunsi wose ukaja kuyavomaho ku birometero nka 40 hari n'abamanuka muri Tanganyika kuja kuyavomayo. Bivanye n'ukuntu hamaze iminsi hari ubukene bw'amazi mbere buri mazi igihe kitari gito hari benshi nk'abajanye mu makaritsiye yagiye mu Gatunguru basigaye bavoma amazi yo mu binogo ni ukuvuga meza yabuze igihe amara igihe kinini atabonetse. Amazi nayo dukoresha aho duherereye yariho meza ariko tuyaronka umwanya muto cyane abonetse isaha imwe habaye hamaze umwanya munini cyane hamwe igisagara ca Rumonge amazi mumaze kugura urumva n'ikibazo. Uracyari uwa mbere. Ni kuki mu Burundi ako kanyabuzima ko mu mazi kaguma kabangamira amagara y'abantu. Muganga Juvenal Ndayisaba asigura ko bitumwa nuko atanyigisho zihabwa abanyagihugu kukugene bo kwirinda iyo ndwara n'inguvu nke zikoreshwa mu gutyorora amazi akoreshwa mu gihugu. Iyo mikrobe ni kinyabuzima nk'ibindi binyabuzima byose bihari cyane kiriho aho hantu
kubera ko n'ahantu hagifasha kuba ni ukuvuga ko rero iyo mikorobe yoyo irahari kandi iraho nyene yateza kwibera ko nacyo n'ikinyabuzima mu bindi mugabo kugira ngo kive mu ayo mazi kize mu mubiri w'umuntu hari ahantu umuntu aba yadebukiwe kugira ngo akikingire Tanganyika ntizoyihindura igice rero no kwigisha abantu ko ayo mazi atari amazi abereye kunyobwa si amazi abereye kunyobwa si amazi abereye kogesha ivyombo si amazi abereye kukumbure gukaraba ugira ufungure ugomba kuyakoresha natakundi uri bugire umuntu akabereka ukuntu bateza kubanza kuyahingura kugira ngo za mikorobe zirimo zipfe hanyuma icya kabiri ni ukuraba amazi hafi nk'umuji wa Bujumbura urabona amazi menshi bakoresha ni amazi ava muri Tanganyika iyo rero amazi ava muri Tanganyika harimo wa munyu ashobora kuba harimo na za mikorobe ni ukuraba ukuntu ayo mazi aba yateguwe kugira ngo kumbure za mikorobe zirimo zicwe aze gushika ku irobini mikorobe zamaze kuvamo ikenewe nuko habaho icyo no kwita mu gifaransa evaluation ukavuga uti mu impamvu ki ayo mazi bagumye bayanwa ariko bakaba ariho bagwara ubwo ko rero ico gihe abari ahantu kumbure haba hariho aho badebukiwe mu byahora bikorwa ugasanga kumbure y'imiti yasigwa mu mwanya y'amatangi ya Rigidezo ugasanga inyigisho zahabwa abanyagihugu ku bijanye n'amazi banwa ugasanga isuku mu ngo ugasanga hari ahantu baba badebukiwe ku buryo iyo mikorobe imenera ubwo ko rero amazi atigeze aduga cafuye yaduga cafuye ariko izo mikorobe mugabo yashika aho bayahingurira bagaheza bakica izo mikorobe bakayarungika ameze neza rero nibaza ko icyambere cyiza mu Rwanda kuraba mbega abanyagihugu bafite inyigisho izihe ku bijyanye n'amazi yo kunywa cyane ku mazi ya Tanganyika na Rusizi bafite ko information ingana gute bigishijwe iki ku bijyanye n'ingorane zishobora kuva kuri ayo mazi icyambere icya kabiri mbega mu isuku mu rugo rya suku rusange riri ku bantu mu bijyanye no kwirinda indwara zica mu kanwa icyo twita mu gifaransa maladie période fécale inyigisho ubu bafise uno munsi zinganiki ubwo ibyakozwe mu myaka 5 canke 10 uno munsi baracyazibukana cyane ko abantu bagenda barahindagurika ubwo imiti yaho ikoresha mu kugira ngo amazi asukugwe ubwo uno munsi biracyakoreshwa ubwo utuzi twasugumwe icyo gutwara dukorerwa n'ibyo tugikora ubwo uburiro rusange n'amaresitora n'ibindi bitemberezwa biracyakingiwe nk'uko byari byasabye kera ni ukuvuga ko ibyo byose bigomba umuntu ategereza kubanza kuraba aho baba baradebukiwe ahariho hanyuma ugaca ibyana rero nabyo ndavuga byo gusima ayo mazi kugira ngo umenye ukuri aho kuri mu gihe baguma babona ijya nino abahitanwa n'indwara ya kolera abanyagihugu babazwa nuko batigishwa bikwiye uko bokwirinda ico kiza ikiza cya kolera cyaheruka kuba muri ukwezi kwa kane kandi cyarahitanye abantu batari bake mu ntara yacu ya Rumonge mu kwezi kwa kane kwezi wa gatanu inyigisho zijyanye n'ibya kolera yibaza haciye ikingo nk'imyaka nk'itanu izo nyigisho ntashobora kuzumva izo nyigisho bagenda barasemerera mu ibarabara n'imiduga gusa kandi izo nyigisho bazitanga iyo ico kiza cadutse kitadutse jewe sinumva umuntu avuga ati yakoranije inama ngo agira yigishe abanyagihugu ingene birinda ikiza ca kolera ariko iyo cadutse baca batangura gusemerera ngo birinde ibifungurwa vyo ku makoraniro ku bituro tunanasi batwara mu ntuzeye mu tudobo ibitumbura kivyo vyose bifungurwa bigenda bihiye muga atakihari nta n'umwe arahimiriza ngo duhimirize abanyagihugu bashobore kugira isuku bikingira ico kiza ca kolera kubera ari ikintu kizanwa n'umwanda baza kubisemerera nyene nk'uko wozimya umuriro hamaze gufatwa umva aho naho ntaco biba bifashije ntara y'Amakamba komine Nzarake umutumba wa Mugarama ico kiza giheruka kuvugwa mu mwaka uheze ariko gushika n'amasaha nta nyigisho turahabwa ndi Bujumbura ku bijanye n'inyigisho ataraho zitangirwa aho nyene ku bitaro swate ku bantu baba babwiye kuvuga aho bagwaye canke kubone kuzigwara no kugwaza usanga kenshi izo nyigisho zitaboneka
Uburundi ni kimwe mu bihugu birenga 200 vyo kw'isi bikibura abantu bahitanywe na kolera, indwara ifatiye ku isuku rike. Ivyo biruko mu gihe ari abarundi bake cane bafise ubwiherero bukwije ibisabwa. Ibiharuro vya leta bivuga ko ari 16% gusa mu gihugu cose, nayo abashobora gushikira amazi meza ni 83% y'abanyagihugu bo mu bisagara bitandukanye, hamwe na 60% y'ababa mu gihugu hagati, nabo nyene bakaronswa amazi nabi. Naha rero banywanyi dusozereye ikigabane ubahuka cyo kuri wa 11 Myandagaro 2019. Mwakoze kudutega yombi, ndakengurukiye n'abatumire. Ibihe vyize kuri mwese, naho ubutaha. Ubahuka. Arakoze Ines Gakiza ino ngacu sozera iganiro muri Burundi mwariko murakurikira. Nkabanshimiye mwebwe mwese mwayo mwanya wo gutegabiri kino kiganiro. Bagenzanje umwese kuco yafashije ndamukengurukiye. Mwebwe ivyuma ye Fabrice mu rukundo nawe ndamushimiye cyo kimwe nafashe amasanamu kuri mikro mwariko mona Hervé Nuhire. Nkabanda yifuje kugira uwo gatandatu mwiza. muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.